bien arrivé, je pense, oui. Bien. Ah, rien. Numéro 15. On va téléphoner à Angeli. Yeah. Manejo de menshi. Arrivé. Wow. twicare hejuru arondera hameze neza hariya tuvuye nta nabonye twari kuraba kandi twicaye kuri izi ntebe twicara nta kibazo kubera hariya handi ari mu biti cane shaka kuva muri zino stress unkure muri zino stress ni wefise kuko stress nagize izafamiye hanini ndabizi kandi rero sinshaka kugira izindi stress z'urukundo ico nico kintu ca mbere nifuza ko twovamo tuve muri stress zo kumva abantu bambwira ngo ni ndongogwe mu mafamiye yandi amafamiye yifise ariko je sinshaka kwirukira ubutonzi shaka umuntu ampa urukundo kandi urukundo nyago sheri ibyo kurambara byose ko ndabitahura ariko pour moment ntabwo ndaba ready ntabwo ndishuye sa sheri ntabwo uraba ready yes oh ya no sheri oui please sheri ibyo ni uri kurabimbwira sheri umva ndakubwiza ukuri rero urabizi yuko icambere cyo wewe urifuvye nta bavyeyi ufise icya kabiri urazi yuko na musaza wawe anyanka ukumenga ambonye umenga sinzi ngo ndamushisha ngiye nyine urabizi amuje ushaka ndakurongoye ndagushire mu nzu urumva ivyo bikunda ivyo bibaho kandi urazi urukundo rwaje na wewe nta plan narifise yuko twoshobora kubaka twabana je na wewe impamvu ya mbere yo tubona gushira mu nzu urayizonye urifuvye amarira yawe ndabona ariko ibintu byo kubaka no
Utoye gute? Tekinoloji nico zikora ariko. Yeah. Urumva hari ahantu babeko. Ni wowe ngaha? Yego. Wenyine? Ahantu heza. Merci. Nari nzi ko nje gufata igisuma sinkubesha. Yeah. Erega nari narabuze ingene ndagutora. Telefone yawe wayitaye cagiye duhurira muri E03. So, I'm sorry. Ntabwo bikunze ko tuvugana. Sinzi icyo mwabwira mu mbaza ariko aho nashitseho nagomba kugenda. Sinshobora kuronka akanya ngo tuvugane. Sinzi ikintu nashaka kumbaza ariko mbwira ngo ntabasubize. So, yango next time. What? Ari bagiye telefone. Yari wewe? Ntwari ukinyibuka. Kwanza I'm sorry. Ndakwibagiye. I'm sorry. Kiya gihe nsa akazi kenshi. Mfite mbabarire ko sinabasukunda kuvugisha. Naje kwisanga nashitse ahantu ngomba kurukira kandi ntakundi nari kubigenza. Nashinazurutse ndakurondera ntarashika naho ngiye ndakubura. By the way nishimiye guhura nawe kandi. Nanje nishimiye guhura. None ndabakije. Mufise iki? Mfise amazi. Vin. Jus. Byose ngaha birahari. Kwakirwa n'umukobwa mwiza nkawe sinareka gufata ka vin. Mukunda vin rouge canke vin blanc? Muri vin rouge mufise ubuhe bwoko? Golden can. Wow, niko nanje nkunda. Niwe yanaye telefone. Sitavyumva. Kagenda nataye umutuka. Mama we mwenewa. Ashije naraye numiwe frame. Igihe cyo twari muri rebe. Yavuga ibintu byaratsemvye. Koka ijya litiro zibiri. Isigaye ugwa 2.50. Ega je nari mperuka igugwa 2.10. Oya wowe uribaniya womeze nka honke. Nuko tazuza Womeze nka honke redi wewe. Wowe uribaniya amafaranga urayabaniya ndakubuzi. Umvekiye. Ikintu rero natahuye. Umuntu atakoze n'inguvu nyinshi. Wewe mugabo warabishoboyisha wowe. Sibyo rero nakunda kubwira kuri TikTok. Wewe ganara. Ariko twese turi burayashe. Nibyo nakunda kubwira kuko bijya edayere bigira bake. Bigira bake je ntabyo noshobora umuhungu. Ibintu byo kuja kuri TikTok, ibintu byo gukina amafilimi, ibintu byo bijya ni by'abajene nkatwe. Vraiment nibyo abajene nkamwe ahubwo renda gutera inkuru. Nazi yuko Chacha. Bakobwa. Chacha yageze. Naho nakagende. Chacha ubu tuvugana. Yarantiye akagere. Bashi yankubise umwereka. None wewe sinakubwiye bya Chacha. Sinakubwiye umubinyu mujya mukobwa we. Wazubimbwira mugamo. Raba rero. Ndakubwira umubinyu umvikane. Akoze kunyakira. Vyavugwa ntiwarutse umbwiye. Sindakubesha. Mfite je naje nkurikira telefone. Kako zya telefone zifise technology. Sho gutuma ntashobora kubura iringe iri mu muriro. Ubwo amahirwe nagize menshi nuko yari yaka. Nanje sinigeze ndayizina, ndayishaje kugira ngo ndabe kumenyamagara. Okay.
muri make nari nzi ko nje gufata undi muntu iba yarayitoye ariko sinanzi kumura nawe gusa biranshimishije kubera ngira ngo iciwa nawe kazi ubuye rimwe ryica inyoni zibiri niko bavuga mu so wa munsi byarangoye ariko nta nakubwiye ko mfise akanya gato ngaha bibaza yuko no guha amahirwe yo kumbaza cyane nagomba kumbaza wa munsi muri train kandi byo mfasha cyane ahubwo ndiko ndatangara uri muri investigation cyane kuko wa munsi wasanze muri train turicarana ubu nawe usanze muhira en fait nabaye confused nicyo yagiriza coba ari kibi ku buryo wumva ko bari kwagupereza muri make sindiko ndagupereza ko ahubwo nuvuga ko ari coincidence cyagihe nagusanze muri train nuriye muri train iri kiransiga mbona nacerewe kubera ko muri make mporana hotel nyinshi bitewe n'ibintu nkora rero nagusanze muri train mbona aho wicaye ngo mbona umwanya wo kwicara mbawubije kwicaraho hanyuma uyu munsi naho nakurikiye telefone yanjye ahubwo naje ndiko ndibaza kubera iki nguma mpura nawe kobwa mwiza nkawe mbona ntacubuze ntacubaye kubera sinumva impamvu gusa nyuma yo gutandukana nagizemo akantu ko kwicuza impamvu haguhaye umwanya w'ikibazo warumbajije cyane ko naho nari bize ariko byashoboka ko umbaza ikibazo wari ufise gishobora kuba kitari kinini ariko ni umwanya mwiza peut-être yo kumbaza sheri urazi ko nkeneye kwakirwa na mabukwe na databukwe gusa urazi ibyo byose ko batabyumvise ntigikunda ndashaka umuntu amanagura amarira sheri ndiko ndarira ndabibona urakorarira ariko ntigikunda ibintu uri kurambwira urise yes I'm sure umwanya wanje wose nataye nari nzi ko turi seriye mu rukundo none urampinduki sheri please ndashaka unyumve umanagura amarira ntigikunda niwe nari nizeye ntigikunda umviza ndakubarira honyine urukundo je nawe twadukundanye Bella ufise amatwi yo kumva nyima narakokipye sinari muri gahunda yo kurungura wewe ntivyari birimwo nta byaza muri mind yuko twoshobora kubaka urugo je nawe hoho uzi ngaho abazungu bandondera jewe nyima nakumaze stress reka kuntera stress jewe sishaka ntavyo amarira ndiko ndapanga uyu mwaka cyangwa mu mwaka uza nibiri mu mutwe kandi urabizi wenyene okay ndumva nawe utandukanye n'abandi bahungu buryo washaka kumprofita ivyo vyiwavyo kuvuga ati ntandukanye n'abahungu urimenya je n'ibirego byo kumeza uko wantesheje umwanya twari wamumugaringa unteshe umwanya wanje w'ubusa uraza ama business nataye uraza amafone ngaye amanimero ariko arantelefona kugira ngo ngende gukora ama business yanjye Yesu niwe nasenze nari ko ari uzomanagura amarira my God sinagomba tugire presentation mbwira izina ryawe kuko n'ubu nta n'ibyo nzi nawe twamaze kuganira tugire presentation mbwira aho ukorera ndakubwira aho mba ibintu okay
jewe nitwa Nzissa Enchanté. nsanzwe du businessman mfise entreprise nsanzwe nkoreramo ndi single ya hari ikintu ushaka kumenya Ibyo birakwiye. Nanje nitwa Chacha. Mbanganye Musanze. okay Niho ntuye niho mba. Yego ni single canke bisa navyo. confusing canke uri mu rukundo dufise ibibazo Murukundo dufise ibibazo let me know bon niba ntaco bigutwaye peut-être kuvuga profile ku bakobwa bari ibintu bigoye kandi bishoboka ko bitaba byiza ariko kubimbwira naza ko ntaco bigutwaye. Le fait que umunsi wa mbere duhuye turashobora kuzoganira hama hakushaka ikibazo budget. Okay, ikibazo mfise kubera iki wiyumviriye kumbaza profile yanjye canke ko tugira presentation? Ibisanzwe twarahuye kurya uganira n'umuntu bisanzwe amubwira izina ryawe nawe akubwira izina ryiwe kandi urabona ko bansome kwanza inyota ntikwice naho karyoshe nk'aho amengo karakanye neza cyane kandi urabona ko byari no kuba byiza kuko urabona ko haciye haba ikintu gituma dusubira guhura kandi rero nubwo se watumiye nibagira telefone yawe no ya sinjye nabitonda. Okay, reka ndavyizere gutyo ariko Chacha cyagihe ariko kino niyutse Chacha Akose Mungu kumengo nari interesse nanje canke ibintu by'abakobwa n'ibimuraba Chacha canke uko yabivuze akazi ni kenshi bigatuma itatabiha umwanya biga ko nabo mbona abangu bose banyiruka inyuma ariko ubu nkaba mbona mengo ntananyitayeho. Chacha Abangu nkaba baracabaho akose no kukuntu nambaye naco mubwiye olala ukuri ibya Chacha warabimbwiye ariko burya kuheba umukobwa wakunze rero urumva hari ukuntu muri jewe nabona ko Chacha hamwe twobana no muhindura ijya ngese gukunda amafaranga kanya nakanya yaka amafaranga no muhindura no mukira ku murongo none ko byakunaniye umviriza ikibazo ntacuzi urabona ujya mukobwa ntafatika nk'ubu byari nashatse ko namuproposera ngo ati reka tubane ngo wewe aguma ashaka ngo mbanze ndondera amafaranga umva ni wa mukobwa adashaka yuko hari ikintu akimuyobora ndondera amafaranga ndondera ubuzemwa koko ubuzi icyo rero nicyo cyerekana yuko utegerezwa kumumva inyuma reka ndakubwira ujya mukobwa akunda amafaranga kandi akunda abantu bafite amahirwe bicocoro reka ndakubwire uyu mwaka hingiye abakobwa bangana gute b'abarundi n'abanyarwandakazi reka ni benshi kandi rero reka ndakubwire we ni wava inyuma urya Chacha urya akunda amafaranga njye ndafise connection bayita ngo connection jewe ndashobora kuguconnectinga n'abakobwa jewe uraza abakobwa je ndonka kuri TikTok we mbwira ndaguconnect ariko rero unyemerera yuko uvuye inyuma Chacha banze yumvirize kugira agenda gufasha uza kumva arumviriza mon frère urukundo ntasubirizwa sinze kuntahura urabona Chacha twaciye mu bintu byinshi erega Chacha ntidukundanye ejo canke ejo bundi Chacha vraiment yaranshimisha yaranezera muri jewe ndabyibutse n'ubumenga n'uturuka none gicocoro nziriza kwanza simbona ugomba kuba simbona kwino duniya gicocoro nugomba kuba umwigeme mwiza w'umurundi kazi ateye ugomwe azokubakira urugo wenyene ukicuza ukibagira Chacha aho wamubonye ariko rero unyemerere yuko Chacha ebane
wuguruye nabyo ndiko numva reka ndabwire ikintu Chacha tumetoka mbali Chacha hariye nibuka ivyiwe umva birandenge simbona kwino dunia undi mukobwa yozansubira Chacha je rero ndafise plani Chacha usikie kibazo nta kibazo ahubwo narisamaye gatoya tuvyizere gutyo kirya gihe gashaka wari wanyigize ko umuntu watari none imana ndakunzaniye actually ndasaba pardon sinigizwe hatari kandi sinonabishobora kuko mu mico yanjye ntavyo ngira uretse ko atari nabizi ikindi cyongeyeko nuko umukobwa mwiza nkawe sinomwigira ko wahatari ndabishobora so rero ndagushimiye cyane ko wanyakiriye kandi kuba tunamenyanye n'ikindi kintu cyongeyeko ntekereza ko wampaye telefone hanyuma nkagenda ariko no gusigira urabizi ahubwo nyarutse ndabonge oya kamwe kaba gakwiye cyane ko ari amasaha y'akazi ubu nari mvuye ku kazi nifuza kwanza kumenya aho telefone yanjye iri kuko harimo ibintu nkeneye by'akazi hanyuma nsubira mu kazi reka ndayibazanira peut-être tuzorondera ka weekend dusangire nta kibazo ibintu bitumye mbizera cyane kandi uranabikwiye ariko nizere ko bitazohera ngaha kuko nshaka kumenya no guhemba iki kugira ngo okay reka basi ndakwemvite igihe uzoba uri free utora nimero zanjye za telefone hanyuma zompamagare dusangire of course wanzimanye ariko ndakeneye kukwakira nanje umusoni ndafise akazi kenshi nzonyivita hacyo gutwaye ndagutumiye swat ku kazi swat muhira nta kibazo sure thank you so ndagushimiye cyane byari byiza guhura nawe umunsi wanje ugenze neza ndabona ko ntaruhiye ubusa Kintu kudategura nirabonye ikintu akunda hajya rero ngo umuntu umufatira ku kintu akunda ni ikintu cya mbere akunda amafaranga yamaze kwimubonamwo je rero byamaye icyumviro cyo kugatirika ndondera akazi ku nguvu reka kwiparagura ico cyo reka kwiparagura eske Berize we mubanye gute Janje ngoma nibaza wenda ko Berize ari wa mwoshi ega nivyo ngoma nibaza ega navuze ko nzokubaza wewe mugena na Berize janje na Berize bimeze neza byifashe neza shawe n'umutopfu mataki ibyo byose kirango Berize ngira wenda kubera uri umustar uvuga ati ntabwo no kiyo no muheba abandi utundi tudemo ariko kuri TikTok turashaka guca none yo tuca kintu mugabo urumva ko Chacha urumva ko Chacha je nibaza yuko afise hana bikura kandi nzogitohoza abikura hiko nakugiye umuvi inyuma hamuze ndaguhe connection kandi meze neza cyangwa ndakugira umustar na wewe kuri TikTok abakobwa azokwiruka inyuma shefu gicocoro ibintu byiwawe baze baravuga gicocoro bakubonye bakomindura gicocoro ibintu byiwawe byo kunyereza washika kuri tapirura yewe gaye rero note zikaca zikomaze kuruka muri TikTok ariyo nabishasha we no kwereka uzotura we no cyana kwereka ibindi bishasha rero uzuragira ukagira uko ukagira uko tugere rero ningoga rero ibyo amahera shaje ndibaza hamwe naje no umustar ndazi ko Chacha yongarukira cyane gose aho yakana Chacha oya ako kumenga Chacha wewe kuva kera byo mama mumugwanya sana je sinubu sindabitawura igituma utamukunda mukobwa
none we nigomba ndabikubwire kangahe reka ndabifungatira ngira urabitahura byomye iyo wiruse ku bakobwa amahera arahunga ariko iyo wiruse ku mahera abakobwa baza biruka rekana nashyashya kandi bazutari benshi sadire muno mwanya niruke ku mafaranga abakobwa nabo bazoca banyiruka inyuma ariko je nkeneye ko sheshe wenyene bazonyiruka inyuma nta wundi ubyumve ako kantu ndagasizeho akadomo ngoma niruke ku mafaranga nabikubwiye mu frere nico ngomba nkore ngoma niruke ku mafaranga ndazi ko shasha azonkurikira ndazi ko azonyiruka inyuma nawe hama nanje ndabe nanje atangwe kunyiruka inyuma ikintu nzomukorera nawe nabiryosha wangu mbira kwanza ujya mutipe ewe musamari waratomboye mu bwogare kandi icyo ndakunda w'ikintu bindi cyemera barica nico karameze neza ufatireho gihugu umva nawe ndakwizeye nagira abakobwa bazoguca urabizi ufate neza nocanitse umuntu Là, ça dit, on va s'en piscine et un son de sexe. yamaze kugira komande bagomba kugana Aha, anitere umva waratomboye vraiment. ni umubosi reka Oui. Rero icyo ndakundira nutwara prima naswa tutera. sinshobora please ame Ukwame bra. ahubwo araje